Numunezero gusubira kuba namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabahaye kandi nikaze mu kiganiro canyu ikiganiro cacu ikiganiro c'intahe ni ikiganiro aho turabira hamwe ivy'umwami Yesu ariko arakora muri bene data mu bo tuvukana mu miryango yacu mu nshuti zacu ndetse ivyo navyo bigaheza bikatugirira ikimazi. Intahe y'uno munsi ni ya Denis NCUTI numwe mubagiriwe amahigwe yo kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe akiri muto cyane gose afise imyaka iri hafi ya 15. Uwo nawe aza kutwiganira uko yakiriye umwami Yesu mu rugo bwana bwiwe n'igiki byamufashije mbega yahavuye akura mu mpemu gute. Ivyo nivyo muzakurikira muri no ntahe tuyikurikire. Afise imyaka 15 niho yakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe nubwo yahora asenga kandi yakunda Imana. Denis NCUTI inkuru za Yesu amaze gukizwa zabaye shasha kuri we. Denis NCUTI ninde? Denis NCUTI ni Umurundi, nkaba nakuriye ngaho i Bujumbura, mbwa data mvyara avuka mu Ryansoro, yitwa Leonidas Nahimana, ni mwene ndacikiriwe babigira umutware wa Kivuto wa Rutamanzura n'uwa Deni. Hanyuma nkaba ndi umupasitori, nakirijwe ngaho i Burundi ariko nakuriye hanze, ubu nkaba ndi ngaho i Bujumbura bariho. Mbere ko nkizwa hariho kahise usanga umutima n'inyota yagumyeho. Abavyeyi ntako batagize baradufashije kumenya Imana, twakuriye mu mihari y'ivy'Imana, nakuriye mu baskuti, nakuriye mu bakorezi. Wasanga hari akantu k'Imana kagumamwo naho usanga ubikigaba canke iki mugabo kagumamwo. Namuzi nk'umuntu yakunda cyane basket ariko kandi yarakunda no gusenga. Yari umukorezi, ni naco gituma yarafise cyane inyota n'inzara yo gukorera Imana no kumenya Imana. Ndavyibuka yuko umunsi wa mbere atangura kuza kumbwira ivyerekeye ijambo ry'Imana nuko yari yasomye muri Matayo 24 bavuga cyane byerekeye muhero. Hanyuma araza, twari muri primaire, araza arambwira ati dusome iri jambo. Turiyugana mu cumba turi abana bato muri primaire, hanyuma dutangura gusoma Matayo 24, Matayo 24, tubona ibintu bizoba ku iherezo. Rero turumva ubwoba, hanyuma arambwira ati turakeneye kugira ico dukoze. Niwe rero yaciye atangura kuza arambwira ati tuvuye ku ishuri tuzoye duca gusenga, duca ku katedrale. Tuvuye kuri Stella Matutina dutashe mu Kabondo twaca ku katedrale ku mugoroba, agaca gukorera nanje ngaca gusenga. Agaca ambwira rimwe na rimwe ati genda rero wirege kwa padiri. Donc yari umuntu afise inyota, ni muri iyo nyota twari dufise yashizemo yo kurondera Imana. Imbere ko intambara ijamwo hariho umugenzi we dufise aho twaba mu Kabondo, yari umuhungu azi ubwenge mugabo akunda kugwana n'inzoga, yama ari mu bibazo. Hanyuma umunsi umwe dusanga aho twicaye, ubu bavyitiriga ico gihe ntibavyitiriga, yari ahantu duhurira tugatera inkuru. Uwo munsi yatangwa tubara ibintu vy'Imana, yari shoke kuri jewe kuko suko ndamuzi, nzi aje no kugwana no gutukana. Hanyuma arasubira kundi munsi n'ikindi gihe ntangura kumva yuko ibintu avuga
birimwo imana muga iyo mana yiwe iri très vivant si imana tu yabwiwe ni ibintu abaho bwa munsi nukoresha ndamubaza ibibazo numva anyishuye neza kandi mu ishuri yaramenya yiga scientifique A donc yari yincabwenge kuri jewe rero nti uyu muntu ndamubaza ibibazo byose namubaza akazingurura bibiliya ibibazo byose namubaza nkumva anyishura bibiliya cambaye rero intrigue niyo bibiliya ariko arasoma ko jewe nta bibiliya nakuze mfise twayibonaho twasengera ariko ntaye nari mfise nshaka rero kuyironka cyangwa ati mugabo harandi uhora tuja kuyisomera muri cellule de prière aca ntwarayo ndagenda uwo munsi mbona biraryoshe harimo abajene babaza ibibazo basubira bakaririmba indirimbo ntari bwumve mu buzima bwanje ibintu ntari bwumve narumva difference mugabo nari muto nafite imyaka 14 15 hanyuma rero nzana n'abandi bagenzi umwe mu bagenzi banje yitwa Aime nawe ndamuzana n'abandi twagiye nk'abajene nka 20 abo twakina basket bose comme nari capitaine wa equipe nabwiye nti après tuje kumva ijambo ry'Imana hama rero turagenda uwo munsi rero umuntu ashaka ati abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza muze kundaba so uwo munsi vraiment narumva ko ari gwanje ndagenda ndamuraba ntwara mu kantu k'agakaze gatoya ahantu bari zirenze ko gukizwa uza kubona umuriro marayika uko bakunda gusenga bavuga ngo umuriro wa Yesu nkubaza ko ari ikintu kiza kunkubita ariko ambara ati dusenga acamera amajambo subiramwo yo kwakira Jésus comme Seigneur et Sauveur ndabisubiramwo amashamba ati rero félicitations urakijijwe kuko Bibiliya ivuga ati uzokwatura ivyaha akwakira Yesu umwami n'umukiza azobakijijwe so iyo etape ndumva kwibaye ca ntaha muhira ndabashingira intahe ndababwira ibyabaye ndabora abavyeyi ntibavyumva twenze abo twabana mu nzu bose aho tuvukana mugabo ndababwira ntabwo ni mwese nimuze so ndatwara mushiki wanje ndatwara mon frère Jean Claude makaka bamwe bazi bose barazi bose barapfukama bose basenga mama ndatwara bose ndatwara baba mu nzu bose ubwo ndavuga nti biraryoshe sinumva yuko nogira ibintu jenyene hanyuma sindabiha abandi nibutse muri basket nyene en tant que meneur kuvuga ngo uje imbere atanga amapasi canke ashobora kumenya ingene yinjira mu kibuga canke muri surface y'uwundi yamatubwira ijambo ati il faut foncer la tête baissée kirundi bivuga ngo nukwinjira mugabo upfume ugira uko ushoboye kose unyegeze umupira wawe ariko winjire naho bakubita hariya naho bakubita hirya ugarde agapira kawe hanyuma ugashikane muri panier kuvuga ngo kinjize rero iyo image yarangumyemo yuko mu buzima haraho bisaba yuko tu fonces la tête baissée ni kuvuga ngo winjira ico bigutwara ico bishobora kugukuta ikiguzi bishobora kugufata ukwiye kwinjira nyene winjire kandi ivyo kuri ndibuka yuko amaze kwinjira mu gakiza ntiyahuye n'ibintu byoroshe jewe mu muryango wanje barabakizwa ariko umuryango uko abadeni ntibabitahura ivyo bintu rero yarahuye n'ibibazo bitandukanye hirya no hino mugabo il a foncé la tête baissée kuvuga ngo yarashishikaye agumya kagakiza kiwe agumya umuhamagara Imana yamuhaye bakubita hirya bakubita hino gushikaho turiko turabona ashitsa ivyo Imana yamuhamagariye ishaka n'umwete byo gukunda Imana byamuteye kwiga no kurondera abamufasha Denis NCUTI yanahavuye aja mu mahanga muri iyo cellule de prière baratubwiye yuko bari batumye umuntu akutwigisha umupasiteri w'umunyekongo yaravuye ahantu hitwa Kolwezi yakora muri Jekamine mu bintu by'amabuye y'igiciro avayo yumvira ijwi ry'Imana rimutuma ngo agende ahantu yitwa i Burundi yarazira agana Kalemi Uvira ashitse rero bamwereka i Burundi ni hariya
ashara nk'umumisiyoneri w'umurundi ariwe yashinze ishengero ryitwa Minevam, aramutumira rero baca baratanga gukorana, twe yaje kuturamutsa muri iyo cellule de prière. Ashitse aratubwira ati yigishije ugukura mu nzira y'Imana, atubwira ko mu gukura ukeneye ishengero, ukeneye une église locale ukuriramo. Jewe kubera nakunda ibintu vyumvikana umbarira nkashira pratique, inyigisho yatubarira namumva ko nivyo sishobora gukura kucyanye nja mu ishengero hariya, nja muri hariya, nja kuririmba aha, nja gusenga hari, numva ari ndumukirisi wa bose. Hanyuma ndamubaza none usengera he? Ico gihe rero intambara yabaye bari yavuye hirya hari ibibazo vyinshi, bari ishengero baryimuriye muri ville. Hanyuma canjayo hari hafi yari amande ya Saint-Christophe France, ngiye nsanga yatubwira ngo batangura saa 9, je saa 8 ndarindira nta muntu ahari. Iyo shengero sinabona aho vyanditse, nta pancarte yari ihari, ndarindira saa 9 iragera ntiyaza, saa 9:30 ntiyaza, saa 9:45 nzabona araje n'agatambara na Bibiliya n'amashugwe. Je nibaza ivyo bintu tukiyemo, hama arinjira zabona hantu nanase kwinjira niho hari shengero. Hasi yari vyondo, yari umucafu, intebe zipanze nabi. Hanyuma ndabona ashizeho imeza, kagatambara niko yaciye asasa kuri ya meza. Ndabona hari kumusaraba, ni uko bimeze, ashashiraho amashugwe, atangura kuririmba. Yari jewe nawe. Hama ndabona ubundi arinjiye, abandi twari nka 5. Dimanche twari benshi, twari nka 200 bari benshi bro. Nuko naho nabonye umengo ni nka Bethlehem, handi Yesu yavukira, ahantu hatoya hagayitse mugabo hari ibintu byiza. Ntanguriraho ntumira abagenzi, ntumira abandi twabana twakinana. Nuko nubunye abazi Minevam centre ville yahavuye n'ibishengero rikuze. Iryo rya Minevam ubu rivyaye amashengero mu Burundi, rifise nk'amashengero 60. Ico gihe kari kamwe gusa. Urumva kuva ngaho rero batangwa kunyigisha ingene uba umukirisi mwiza, ingene wizera, ingene usenga, sinanenzi gusenga, ingene usoma ijambo ry'Imana. Ntangura gusoma Bibiliya yose, ngenda nsoma ibindyoheye nsurinya, ko yatwiye ati kiryoheye usurinya ni kwawe. Ntangura kumemoriza Bibiliya, kwifata ku mutwe. Hanyuma nsanga ndiko ndamenya Imana buhoro buhoro, ntahura Imana. Hanyuma hakaba rero n'abantu bavuga ati ujya mwana bizoba bimugora, Bibiliya yanje muhira barayinyegeza, barayitwara, igitabo c'Imana bagitwara. Donc hasanga byabindi bavuga ati muzoca mu bihe bigoye, naho navyigiye. Mugabo nabise abagenzi, abana twakuranye, twaje tubandanya mu nzira y'Imana. Bamwe ubunye n'abakozi b'Imana cyane, hariho nk'uyu wa Chris Kanguka, nawe nyine twari kumwe, witwa Christian Murengera, nawe nyine umupasiteri muri Canada, witwa Noel Iradukunda, nawe akorera Imana mu Bwongereza, witwa Mugisha Diamond, nawe nyine akorera muri Montreal. Havuyemo abapasiteri benshi muri iyo groupe cyane, aba Bonnevi, bitwa ba Emmanuel, benshi. Twe twari bato, je nari muto muri bo, nari muto, n'uwo Aime twari bato mu myaka wiravye, abandi baradukurira. Ariko twiga tugashira mu nyigisho za misi yose ibyo twize. Twari très sérieux, umugani wa wundi, twabifata uko nyene. Bibiliya ya mbere naza ko nayisanze mama yari yarinyegeje ahantu, yambwiye ngo ni umuntu yari yarayimuhaye. Hanyuma jewe mu bitabo vyo narayibonye kuko yasa n'izuba abandi bafise, yarirabura ikabitukura kandi ikaba nini. Iyo yantera ubwoba iyo tugiye gusenga, kuko aho twaca ari imbere ya tele ya basket, abajene bose baba bariko barakina, abakobwa ukaraba ingene uza guca ngaho, ngaca hirya nkazunguruka, nkaca kwa Bwana Shamba, nkaca hirya kugira mpunge ba bantu baza kumbonana igitabo ahandi nkayishira mu isashe,
aha naho nkagenda uko ariko bakatwigisha yuko kiraza gutinya ijambo ry'Imana. Mu nyuma yantora iyindi style naguze kandi ka Nouveau Testament twakitaga pistolet ako gashira mu fuko nta numwe abimenye. Ariko iyo Bibiliya ya mbere nayisanze muhira mama yari yanyegeje yambwiye mu nyuma ngo n'umuntu yari muhaye hanyuma ntiyabikunda cyane arayisigaho. Mugabo mu nyuma mama yahavuye aza kuyinyaka kuko nawe yahavuye amenya Imana. Nije namubatije mu Itanganika, nije namwigisha ijambo ry'Imana gushika atahe mu ijuru. Nije nabanye nawe yanyita pasiteri wiwe. Rero kugira umwana ariwe pasiteri wawe muhira haca abaservi de prière naza mu Kabondo abayizi yari ku musozi wo mu Kabondo harakijwe abantu benshi cyane. Mu gatondo 5h du matin haza abantu 50 gusenga. Donc hirigwa abantu harakoze Imana benshi duhura ngaho i Bujumbura baciye muri iyo servi de prière. Urumva yuko ibintu byatanguye ari ibintu bitoya mugabo imbuto y'Imana yari yamenye natwe. Ikintu cyakunda kuntangaza kera abavuga butumwa bose bazavuga mu Congereza bakavuga in Jesus name in Jesus nanje nkavuga none iyo Mana kumenga ivuga Icongereza gusa. So hacaza mu cyo kijo vuga ati reka nige Icongereza. So candonka opportunity yo kuja kwiga mu Bwongereza. Mugabo muri uwo mwanya kuja kwiga mu Bwongereza nabo twariko baramfasha kuronka ibipapuro bambwira nje muri Tanzania kurondera visa muri ambassade. Nshitseyo twashikiye mu hoteli mugabo dusanga ibipapuro bizoteba. Nagiye ntwaye na mushike wanje hanyuma amahera twatwaye ari make. Nabwira mushike wanje nti jewe ndazi yuko Imana iri kumwe natwe. Canja hanze kwibarabara Dar es Salaam nzabona ahantu ari umusaraba cantumberayo. Pasteur ambonye ndamubona ko Murundi mu Giswahili kigoye arambwira ati no aca mu adresse y'ahantu yitwa Manzese iri Dar es Salaam ni nka quartier bati hari yagenda hari yabakufasha. Shitseyo nsanga ni église Pentecote y'abakizwa. Pasteur ambwira ati wari uvuga butumwa ni evangeliste. Ati Burundi ari evangeliste ndi ngaha. Ambaza ibibazo mfise manje je mbuza aho ndara mugabo vara gahunda. Cyamba ati jewe ndemeye kubafasha we na mushiki wawe. Condition no kutwigisha. Ndavuga nti unsavye gitoye kuko narakunda ijambo ry'Imana. Aca yanonsa seminaire uyu mu evangeliste avuye i Burundi. Église yakubita uruzura abantu 300. Nanje nta Giswahili nzi. Icongereza sinzi namba. Mugabo hari ijambo mu byakozwe n'intumwa rivuga ngo muzombere ivyabona Yerusalemu, Iyudaya, Samariya no ku mpera y'isi. Numva yuko Yerusalemu yaheze ubungezi Yudaya. Yudaya yo Dar es Salaam. Candangura abandi bidaza ukunda. Mu gatondo seminari yaba ku mugoroba. Mu gatondo nari kumburuka Bibiliya mu Giswahili ibyo nza kuvuga. N'ingende babivuga. Le soir nkabari ivyo mvuga. Ishengero bakahezagirwa. Nkabona batwenga, nkabona banezerewe. Jewe deja ndiko nibaza ibyo ndiko ndavuga mugabo nkabigira teseriye. Seminaire iheza cavuga ati turongeye isomeni ikurikira deuxième semaine. Mushiki wanje etemwa byari biryoshe na jewe naryohe abantu tukabasengera nagira 15 minutes gaca nsengera abagwayi turirimba. Seminaire iraba seminaire 2 semaines moto niho navuze nti aha nahabonye Imana. So naya visa ndayironka ndaheza ndagenda rero kuwiga ico Congereza cangira nibakwe barangoma caniga Bibiliya ndagira ishuri rya Bibiliya ndariheza hanyuma muri uko kuyiga Bibiliya atajamo ku implant ama église no kukorera Imana mu Bwongereza. Ego entre temps n'ingendo zitangwa kuba ingendo Kongo mu Rwanda Tanzania nirigwa mu ngendo mvuga ubutumwa kumbe nkasanga ivyo mvuga ni vya bindi twigishijwe nkiri muto
nuko rero byagiye birakomera gushika aho mbandanya Amerika, hanyuma nja kuba no muri Canada, niho nari maze imyaka irenga karibu 17 ariyo ndi. Inyuma y'imyaka 17 aba mu mahanga, none ni giki camugarukanye mu Burundi? Ni biki bitamworoheye iyo yarari? Gukunda igihugu. Sinibuka umwaka uhera ntatashe Burundi. Hanyuma nkamana uwo mutwaro wo kuzotaha umunsi umwe Burundi. Nari nzi ko ngiye mugabo kurahura ubwenge. Muri uko kurahura ubwenge nari nzi ko umunsi umwe ari ngombwa ntahe gufasha igihugu. Ariko uranifutanguye kuvyara umwana umwe wa kabiri, usanga bigenda bihinduka. Mu nyuma asanga mfise 5, kuzohaguruka rero n'abana 5 birakomeye, n'uwo mwubakanye ifu kubimubwira. Byafashe imyaka 11 kugira ngo madamu yemere ko tuhaguruka tukaza. Rero guhaguruka ntivyari vyoroshe, mugabo twarumvise yuko Imana iduhamagaye. Nta marayika nabonye, nta jwi ry'Imana numvise, mugabo rero conviction. Kujya Nehemiya bamubariye amakuru y'iwabo yumva mu mutima vyinjira. Imana ivuga kwinshi, hari igihe Imana ivugisha umuvugishwa wayo, hari igihe ivugisha ijambo ryayo, hari igihe ivuga mu nzozi, mugabo hari igihe ivuga n'umutima. Jewe narumvise yuko ni ngombwa tuje gufasha igihugu uburyo ubwo ari bwo bwose. Rimwe na rimwe rero sinshaka ko tuzoza turi ku kabando, tuza tushaje, utagise n'inguvu. Kubera iki tutoza gufasha tukiri bato tugifise inguvu? Rero nico canteye guhaguruka n'umuryango kugira ngo tuze dufashe kubaka igihugu aho kigeze. Rero ubu tumaze amezi 6 turiko turaraba ibisika byabomotse, aho umuntu afashiriza hariho, aho abandi bagejeje, aho igihugu kigejeje, vision y'igihugu igezehe, abayobozi bavuga gute. Nuko umuntu rimwe na rimwe Imana ivugisha n'abatuyoboye. Wumvise perezida avuga ati muje kurima, muje korora. Hari igihe ijwi ry'Imana rivuga gutyo, ubu naye nagiye mu kurima, nagiye korora. Urumva deja aho ni kimwe, hariho n'ibindi byiyongeramo kumva ijwi ry'Imana ukagira gutyo. Ntibintangaza yuko yafashe ingingo yo gutaha, aje justement kubera umutima afitiye igihugu, ashaka kugira icyo akora mu gihugu ciwe. No kubwira yuko mu kanya gato amaze ngaha aza yaratanguje ibintu bitandukanye mu gihugu nyene. No kuvuga ngo n'umuntu wishaka ivyo yihaye gushikako, il fonce la tête baissée. Kabahigonga ni vyinshi. Kimwe ni uguhagurutsa urunganwe, une generation y'abakozi b'Imana bafise ubumenyi n'ubushobozi bwo kuja gufasha amahanga. Kuko nasanze abarundi dutunze ayo mahanga nabayemo hanze, hari ibintu nasanze badafise. Abarundi dukijijwe turi très sérieux, abanyamahanga bakijijwe nta buseriye burimo. Ico kintu nagisanzemo. Abarundi baririmbye urumva umutima. Abajene bazi Imana muri iki gihugu ubatwaye hanze n'inzahabu. Amashengero yose nagiyemo muri Canada yose arimo abarundi kandi bakunda Imana. Niyo yubatse amashengero. Rero nkavuga nti reka duhagurutse urunganwe, une generation y'abarundi bazokwiragira isi yose bagenda kuvuga ivy'Imana yabakoreye muri kino gihugu. Niwo mutwaro mfise, niyo nyota mfise, niwo munezero nzobona. Kumbure mu myaka iri imbere nashaje nsigara mbona abo twagiye dufasha turungika bagenda kuvuga ubutumwa kandi bubaka ibintu bizima, kuko ni vyinshi twaronse kandi dufise. Igihugu kiratunze, naho tubirabisha amaso y'abantu umengo nta kihari, ariko Imana izobikora. Kandi nico bituma mvuga nti hakubivuga mu majambo, reka tubifashanye dukorane. Rimwe na rimwe biraryoshe kuvuga nk'amaslogan, ariko ingo nawe dufashanye.
ndanezerewe cyane kubona kimwe naramenye Imana yambereye umuvyeyi. Nakuze abavyeyi bahavuye bitaba Imana bose, ariko yambereye umuvyeyi, yambereye umugenzi. Izina ryanje n'inshuti, yambereye inshuti. Ntivyamye vyoroshe. Kimwe novuga kumbura banyumviriza, ahantu Yesu yavuze ati hariho abaronse italanto 5 n'abandi baronse 2 n'abandi baronse 1. Hari igihe uba wumva ufise italanto imwe muri environnement y'italanto 5 ukumva ntaco umaze. Hari bamwe baba bafise italanto 5 ugasanga uri muri environnement y'italanto imwe ukumva humva baragucereje, uri frustré kuko wumva hari vyinshi byo gutanga. Mugabo ugiye muri ayo mahanga ugashika ahantu uri pasteur y'abantu bakurusha ubwenge, bakurusha amahera, bakurusha uburyo, bakurusha ubumenyi, bakurusha imyaka, kubabwira ibintu ukabona ahubwo baragusize, ni wowe ubwirizwa kubanguka nka pasteur. Ufise italanto imwe, ico kintu ncyari coroshe, iyo kwiruka. Ariko Imana yambereye umujenama, yambereye umuvyeyi, yambereye wa mukonseye ubwira uti mfasha, akagufasha. Yanteye iteka, aza ko twaciye ubu bose kuva nje ngaha muri amezi 6 hamaze kuza abaswisse 2, abakanadiye 3, abongereza 2, bose twagiye tubana baje kuraba igihugu cy'u Burundi bwa mbere. Bose baje kuraba, kandi hariho n'abandi twiteze mu kwezi kuza no mu kwezi kwa 6. Abo bose n'abagenzi, inshuti zigiye kuba inshuti z'u Burundi, twifuza ko bafasha bagateza imbere. Rero ndanezerewe kubona naramenye Imana, mfise igihugu, mfise umuryango, mfise n'abacuti mu Mana dushobora gufatanya kubaka igihugu nk'uko Imana ibishaka, igihugu cyacu cy'u Burundi yahezagiye. Nama ndabimwibutsa ni wewe uri umumeneur. Umumeneur ni ukuvuga ngo ni umuntu aje imbere y'abandi hanyuma agatuma abandi baronka inzira. Rero Imana yaramuhaye impano nyinshi, muri zo umuntu yubahuka kandi adatinya gukora ico yumva afise ku mutima. N'ingingo yo gushobora gusubira gutaha afise ubuzima bwiza hariya, ni ingingo nayo nyene itaba yoroshe, mugabo kubera zica akeneye nisha ashaka gushika ko cyane umuhamagara Imana imufise ko yarabishikije. Naco gituma iyo nje ndiko ndamubona nk'umuntu twakuranye, ndatahura yuko Imana ihamagara igakomeza kandi igashitsa ico yasezeraniye umuntu. Icambere ndamwigira ko nico cyo yihaye gukora ikintu aragishikako. Ico ni ikintu hari abantu benshi dutangura ikintu ariko twabona kigoranye tukabivamo hakiri kare, mugabo wewe arashishikara. Iyo ahisemo gukora ikintu ifonse canke arashishikara gushika ashitse ku ntebe. Ikindi naco ndamuzi ko n'umuvugabutumwa mwiza, n'umuvugabutumwa mwiza. N'igihe atari bwige Bibiliya, yari umuntu yarongoye amagroupe biblique atandukanye. Yarongoye groupe biblique yo muri lycée du Lac aho ahora yiga, yarongoye groupe biblique lycée du Saint-Esprit aho twigana kuri lycée du Saint-Esprit. Aho hose yari yari imbere y'abandi kandi yarigisha ukumva uranezerewe. Rero niyo ariko arigisha ndumva nezerewe cyane kuko nkuramo utuntu dushasha. Rero n'umuvugabutumwa mwiza kandi n'umuntu w'intumbero. Hari abanyasubira mu vy'Imana abo nagiye mbona, hariho nk'uwanyigishe mu ishuri rya Bibiliya, yari umuomoniye,
mu gisoda no mu maprizo yitwa David Paulson. Wewe yanyespiye ingene asoma Bibiliya. Imbere ko asoma Bibiliya aribaza uwayanditse ninde, yandikiye nde, hari ibibazo bihe, jewe no bibafasha mu gute. Rero muri uko kusesengura Bibiliya yaranyespiye cyane kwiga Bibiliya mu bundi buryo. Igihe nanje naja kuba umwarimu mu ishuri rya Bibiliya, uburyo nabizana n'uyu yanyespira. Nkasanga ndiko mvuga niyumvira nkuko yagiriye. Hakaba rero n'abandi bagiye batwenspira mu buryo bwo kuyobora, mu buryo bw'imibereho ya misi yose. Abantu bavuye hasi ukabona barubatse ikintu kandi gihagaze gifise intera ku buzima bw'abandi. Rero nibaza yuko abo baramfashije mu kumenya Imana cyane. Ubuzima bwarangoye. Ikintu rero canshitse ku mutima no kumenya gupfukama ukaririra Imana. Ushobora guhamagara abagenzi, ushobora guhamagara inshuti, ugasanga nabo bafise ibibazo kurusha. Ariko nahavuye niga gupfukamira Imana ukayiririra gose. Hano bati Imana, ubuzima bwanje muri wowe. Rero kwibana no kwibanako no kumenya ko atawundi ahari bituma atayindi alternative ihari, ni Imana yonyene. Igihe muri Kongo haba intambara kera, jewe mu butu yagiye gupfa ndi ahitwa Kalemi, nagiye kuvuga y'ubutumwa, nari muto, ariko aho ibibazo bikomeye nararira Imana niwanshikanye Burundi bishana gute, nkabona inzira yashitse. Rero iyo Mana abonye nkiri muto, nkayibona ndiko ndakura, ni ya Mana nyene nabonye ntihinduka uko yari ejo niko nubi kandi kwizokwabo. Rero mu myaka 10, 30 zo kumafise bya vyizigiro ko Imana ya Denis NCUTI, iyo Mana ntihinduka, ni Imana nzima yambereyeho igihe nubaka, igihe impa abana. Umwana ari umwana mu bofisi wa kane yavukiye muhira, twaracerewe kuja, baguma ati ntiharagera mugaruke, ntiharagera. Hanyuma haza kugera ari saa 8 y'umurango, madame ambwiye ati nibaza ko hageze. Tugira tugenda ati sinibaza ko dushika. Akivuga gutya ati umutwe uraje. Nanje umutwe uyuwe, ariko nondera uwo bari mu nzu mwidirisha, akimbarira gutyo umwana ngo yaraje. Urumva gusama umwana ugasanga ni wowe mwakirizi, biguha iyindi experience. Abandi bana bashaka kuza kuraba urwo ruyoya bumvise ko rurarira, nawe ufashe umuryango, ufashe umuvyeyi, ufashe urwo ruyoya. Bari barambara ati iyo umwana avutse ucukubita ku gasusu kugira arire, nkakubita kujya nyine babimbariye mugabo mu mwanya wisase, mugabo ubona ubuzima buraje, ukabona ingene umwana Imana iramuguhaye. Ivyo bintu byose ni ibintu ugenda ubona mu buzima, ukavuga ugenda wiga Imana. Rero kimwe muri ivyo kifasha no kumenya ko ijambo ryayo ridahinduka, kandi iyo turushe, iyo tudendebukiwe, iradusama, ikatugurura, ikatujugunyira hari imbere, ukumva ahubwo ubaye igitangaza, kumbe niyo yabikoze. namusengera ngo Imana yabitse muri we byose izimuhe gusezera isi abishikije. Niyo sengesho ryanje kuri we, kandi niyabandanya mu ntumbero yo kubaha Imana no kuyubahisha ivyiwe byose, nta nkeka yuko ico Imana yabitse muri we, umuryango wiwe, ishengero ry'u Burundi n'igihugu tuzobironkeramo inyungu nyinshi. Imana imuhe umugisha. Ivyizigiro no kubona igihugu cacu Burundi gitera imbere, nivyo vyizigiro mfise. Sinshaka gutaha mu ijuru ntabonye igihugu cacu Burundi gitera imbere. Nico catumye mvuga nti reka ntahe
nje gufashanya. Sinshaka umunsi umwe kugira bavuga ati ushitse imbere y'amarembo yo mu ijuru buguriye vya bitabo bati wewe Denis uvuye he i Burundi, ariko vraiment hariya wakoze yiki, vyagenze gute, no kwinjira maramara. Rero reka dufashanye, ntera kama abarundi bose aho tugeze, reka twubake hadusambura ivyizigiro nuko kino gihugu cy'u Burundi gitera imbere, naho byofata imyaka 10, naho byofata imyaka 20, naho byofata 40, reka tuzobone tuzokumve igihugu cyateye imbere kandi bivuye muri twese. Abari hanze dufashanye, abari ngaha dufashanye, twubake hakusambura. Ivyizigiro vyanje ni kubona Burundi bwacu butera imbere. Imana ishimwe ku bikorwa bihambaye yakoresheje n'uno munsi kirikira akoresha umusavyi wayo Denis NCUTI. Nawe uba ukiri muto wibaza nimba byo kwakira umwami Yesu ari byo abantu bakuze mu myaka, abashaje, canke uba uri kurasubira inyuma, warakira umwami Yesu ukiri muto uri kurasubira inyuma, ntiwahavuye ubandanya muri urwo rugendo rw'agakiza. Ino ntahe twibaza ko yagufashije cyane, kandi nkuko twagiye turabibona muri no ntahe Denis NCUTI nta kindi cyamufashije atari ukwegera umwami Yesu mu gusenga, mu gusaba inkomezi, mu kwiga no gukomezwa mu kumenya ijambo ry'Imana rivuga nico rishaka ku buzima bwiwe. Ni na hano duce dusozerera intahe yacu y'uno munsi. Mwakoze mwese mwariko murayikurikira. Ubuntu bw'Imana bugwire mu miryango yanyu no mu banyu. Murakoze.